cyambere ntivyari vyoroshe muta kubera irya clip yanje ya mbere kugira bavuga yuko ari ugitangura ibintu vyama bigoye vyari bigoye cyane kuko nayikoze ibihe bitandukanye narafashe ama image ya mbere uburyo buramerana ndasubira ndafata yandi naburonse umva yuko ari ibintu vyafashe umwanya ye kabisa gutwegeye kingana gute yarantwaye nk'amezi nka 3 amezi 3 kushutinga ye kubera nabanje gupostinga audio ndavyibuka mara hafi 5 mois hamacha ndasohora video umva yuko izo 5 mois zose nariko ndakora kabisa kandi ndabona iri mu gushikana 100k de views yes I mze baba ngira uzoca tubwira ati ebana maze kura twarageta champagne wizire sheri wanje bro urakubali kwanza ni inspire kuri noze kabisa Africa Nova yes, bimeze gute ko turabizi yuko indirimbo usohoye indirimbo y'abandi ari ukungera bisaba kwanza uyisabira uruhusha mugabo just nayisohoye bon ni copyright nkuko bivugwa of course kuko ni evre y'undi muntu ndifuza rero kwanza kumenya Africa Nova wewe byaramushikiye niba byaramushikiye wewe yavyakiye gute dufise Lino G tukagira na D1 bagusabye bose collabo ninde wohamahigwe yo gukorana igisasu nawe no baha bose canda bashiramwe bose ari babiri muri song imwe nibaze rero ko niyo song yo biri big crazy bro ahubwo ndivyo ndabikeneye man bakeneye bose ari babiri ndakuvugiye abantu rero wifuza kukankatira tubataginge kuri Instagram babwira uti featuring yanyu babiri urayikeneye ari babiri okay yes dufise amafaranga y'umuntu umwe muri abo babiri ninde wohamahigwe gukorana igisasu nawe bro uri kurantega uri cyangwa ushaka kumbaza uti wari kumbaza uti Lino G na D1 wemera nde canke ukunda nde kurusha ubundi ntaribi mugaba dispose abonetse nko mu boss akubwiye ati hari amafaranga hari dushaka yuko ukorana n'umwe muri abo babiri la fois passée twarabonye umuririmbyi mugenzi wawe Lino G arenga kuvyo yari yavuze mu ndirimbo ati nta legend ifukamira ninja muga byarabaye yarafukamiye umukobwa Floks kuko haravuzwe amajambo atari make bavuga ati Lino G eske wowe ni waririmbye nta legend ifukamira ninja muga turabona wowe ni ubaye mu bambere ubikoze ivyo bintu Floks wowe bijya bintu babivuze ko abakobwa en plus de ça wewe rero wewe uri mu ndirimbo z'urukundo jewe bana abakobwa usanga wanashima je nkundwa n'abahungu cyane ndakubujije sinavyibaza nuko nabikwereka dashboard yanje muta jewe numvirizwa n'abahungu cyane ndazi biramaze gushika abakobwa bakwandikira Floks ndagukunda iki ibintu nk'ivyo byatangwe kuva ntaratangura no kuririmba kuva kera wamye uri secret de fille bon and the handsome and the handsome Olua okay nakaka beat kameze fresh bro iducishirizeko life ni somo did serious if you want to it's bigusaba kubira joto kabisa muri ubu buzima eka ntavyo gufyina baby dongo komeza unyihanganire aswe one day baby bizofata umurongo ariko I'm sorry ntukampore money no Oluwa fashana njendo nk'abandi ubona kunza datwagwana abandi Oluwa fasha ndeke kwitwa umubandi koko bo buzima butuma dukora ububandi Oluwa fashana mama renka biyo binkore nka gila on the beat on dancing in a Hennessy mama tell me waiting slowly we komeza tugusenga imana itakurinda wali mama yes. Mike 1212 ongera volume yawe fresh hey wagwan what's popping BJ ndabaramukije cyane nonge ndabifuriza amahoro n'imigisha mu miryango yanyu kuko bitegezwa kumera. Let me say thanks to Baba God. Nyuma kuri step media. Kuri microphone kokskila kagasore kishima kagasore kaize gene imana. Nkuko mubizi guys. Tamwe bwe natwe durabwe twazire makuru mashasha. Makuru mashasha nabwiye mutwomeronka kandi subscribe, ejo kandi subscribe icugira na share. Ruzuka muba mu bambere baronka makuru mashasha ba kura kuri step media. So guys, ladies and gentlemen, kuri maze kugira subscribe,
merci sana kuri utarayigira vraiment raba wiruke sana ugeze tugire subscribe kubera birimo bintu bituma dukora sana guys kuko murabizi tuma tubazana ibintu bishasha gusa so ikintu gishasha dufise no munsi murakibona ngaho imbere yanyu n'umusore akiri muto n'umusore uvuga yuko ameze fresh sana numwe mu bantu uvuga yuko sinshimye kumuvuga izina ryo ariko ndashobora kuvuga bimwe mu bikorwa akora n'umuririmbyi ni Floks ku bantu batamuzi aheruka kurekura EP bimwe mu bintu uvuga yuko bikora bakeya mugabo yarashoboye kubishikako byose turaza kubishikako harimo indirimbo zigiye zitandukanye zose turaza kuzishikako atubwira impamvu zose kuko ikintu citwa titre abafise impamvu iyo ndirimbo yisuko byose turaza kubishikako guys gusa ikintu kimwe ndagusaba back na mimi mtafurahi sana ariko nimba uri kuramura aba fresh urabona ko umusore akiri muto asa fresh araberewe sasa papa biko haye nashukuru Mola wewe ni aje salama meze neza ndashima kabisa arakano numvise ngo ari ukuntu indamukanye w'abana baba boss muramukanya ati meze neza eji kukarori gashasha nako meze neza umeze fresh ngiro ni wane ninde akwambitse maji ifise umujama yitwa Meshak Memeli yitwa Memeli yeah Memeli mzee anajua kabisa asante sana naona hapo nubwo twokubita drip check twosanga ugoma milioni ndaki ya simbe nkaba bandi ngo nibeshere from TZ kabisa why kweri kutaja mu Burundi tagurira mu Burundi sha antuka ibintu byose nk'ibi by'ivyangwe nk'ibi still antuka byose biva hari twe nta mayizine dufisa kuri ibyo so kabisa na uwo muji kubera ari byo akora ararangura hari impuzu urumva kabisa nanje cha profit agaca ndabwira uti kubera iko Tanzania by the way ni wanyambika ni Memeli kabisa shout out to him Floks umeze fresh lakini mimi nashukuru muri music biraza ego kabisa tukana murabibona yuko mzee warayiro dufise mugira ni muzo kwidoga tanu zikurikiranye mzee hagira dukubise ikintu c'imyaka 3 ndake yaya ngira uzosura kutwongera mu myaka 3 wapi yasha uwo vuba ngira ndabe nanshene mu ndambigwe kabisa mzee baba ni Floks turi kumwe muri uno mwanya nko kubakunzi ba Step Media bariko baragukurikirana muri uno mwanya baramutse Floks hello Step guys ni wa muniga wanyu your boy Floks Mr. Come Closer Mr. Understand Mr. Naju Mr. Surrender Mr. Life EP yes a bombo clap ayo mazina se kwa gaji aizo di songs zanje zosimaze gusora so ni songs zawe mazosora okay na kugira abantu nyene bashobore kumenya uwondi we hari abanzi usanga bazimwe ukacoti kumbe ni wa muje aririmbi kumbe ni wa muje kabisa Floks nko ku muntu cyangwa umukunzi wa Step Media ko adukurikirana muri no mwanya yifuza kumenya nka lifestyle ya Floks igene ibimeze gutega bon je nibaza ko umuntu yoza kwanza tukabana kubera ndaye mubwinga ntiyo vyemera kandi nibiref sana gusa muri lifestyle yanje y'umuziki kenshi nkunda kuba ndi muri studio nkunda kuba ndi kumwe n'abaririmvyi kabisa uwundi mwanya nawo mba ndi kumwe na family ni Floks nka jewe novuga yuko nkunze kwanza ni kibazo cy'uwanje nateguye ku ruhande shimye kukubaza Floks ni umuntu akunza kuba ari muhira kangaye kuko turabizi abantu babaririmbyi bivanye n'akazima mukora asanga barirwa muri studio kwandika iki bemeze gute Floks ni murirwa kangaye muhira muhira jewe niho nirirwa kubera mfise studio muhira muhira yego mfise studio muhira urumva kenshi mari ko ndakorera muhira ntariko nkorera handi kabisa sibiyendeka ndikaje ko abastare benshi babifuza gushika kuguruza studio ziwawo muhira lakini wewe waramaze kubishikaho gabraz bro ni mihezagiro y'Imana mayijini mwenda babwira uti Imana ifise ukuntu nyene itanga niyo umuntu ashizemo inguvu mu kintu aragishikako so je nari mfise indoto cyane yo kugira stu kabisa kuva kuri papa wanje kuva kuri famille yose irakunda umuziki so je iyo ndoto ndayifise urumva kabisa ndazi no kutreta ivyo bintu vy'ivyuma nk'ivyo so urumva ndo mu producer urumva biri easy byose urabikora man life EP nije nayikoreye fashiwe nagira ejya EP yawe ndabona umenga ntigeze kugura ko wayisohoreye ahantu hamwe gusa nico kituma nabwiye uti urumva nari mfise indoto yo kugira ivyo bintu bigato iraga home studio mugabo urumva one day tuzogira studio nini kabisa home bimeze gute baragushike ko kenshi baririmbye nakija muri music abantu tuvyakira gutandukanye kwavuga ati vraiment ibintu nk'ibintu dufati nk'ama clip arige muri clip usanga uri kumwe n'umukobwa ari ibintu mugira nyene urabizi clip home none bimeze gute ga bon jewe
kubera icambere ikingyorera nuko abantu batahura aba artist baratahura aba musicien so nanje muri video zanje nta sinsarisha mugabo en tout cas beauté muri video like novuga muri video irakenewe so umukobwa ni kandi video irasa neza hari umukobwa so urumva ategerezwa kujamo kugira ise neza abantu baryoherwe urumva rero bivana n'ibindi bintu bufise behind wawe so mugabo like nka Floks nka brand yiwe nta gukora ko kabisa Floks abaririmbyi benshi mu kwita amazina hari uko ingene bafatira bivanye ku masirino yiwabo kuma no baba bafise bahawe n'abavyeyi ndifuza kwanza kumenya Floks yavuye Floks je nitwa amazina yanje kuri ndukira dukunda Gisla kabisa urumva G ni abbreviation ya Gisla ama Floks nayo ni rivuye muri flow urumva ni nka G flow hari abamagara G flow kabisa because genda mu guitarist narakunda kuririmba naragira ama flow menshi sara urumva hari umujamanje yitwa Nasha Floks umukuze umujama n'umukuze wanje baracambira uti bro usama flow menshi kwitwa G flow nawe yitwa Floks ati bro tiranjura kampaye crazy umva ndagakunda abantu benshi baca bamenya kuri iryo zina kabisa ndatangura ntamba banzi kuri iryo zina gushika indirimbo urumva je ryagumye ari iryo nyene kabisa G kabisa zina ryaje kubera ntango uyu muziki cyane yes okay Floks je ndakuzi nk'umudansi je ndakuzi kuva kera bro ndakuzi kuva kera TBA ari mwandi Breezy ujya undi abaye mu director Sadbinda mu byo twara Kendrick Saido Amzafari na jana na hari video mwagize kuri haboro mpande y'uruzi hari epfo kibenga kuri la costa video nziza sana bro kandi hari kera demeze nka clip kivya biye tubonye video nyine twavuga akiya Mungu twabonye video isa kuva kera bro n'abati kuva zamani urumva ndifuza rero kumenya Floks kwera tusanzwe tuzura je nayisanzwe ndakutwira umudanser muga tumaze kubona Misiri imbere ukatupiga kwanza come closer mze baba clip kuko ni ibintu bijya ni ibintu bikora abaririmbyi bake gure kuri audio ugacure kurana clip bro banatara kabanga bimeze gute Floks kugira wewe nka wewe novuga yuko ryari rya mbere usohoye music kandi ugaca yisurana na clip byari bimeze gutega Floks neka kabanga ukwibira nk'umuntu nawe wifuza guca mu bintu icambere ntivyari vyoroshe mu utakubera irya clip yanje ya mbere kugira bavuga yuko ari ugitangura ibintu vyama bigoye byari bigoye cyane kuko nayikoze ibihe bitandukanye narafashe ama image ya mbere uburyo buramerana ndasubira ndafata yandi nta buronse umva yuko ari ibintu byafashe umwanya kabisa yagutwegeye kingana gute yarantwaye nk'amezi nka 3 amezi 3 kushutinga kubera nabanje gupostinga audio ndavyibuka mara hafi 5 mois amacha ndasohora video umva yuko izo 5 mois zose nariko ndakora kabisa kandi ndabona iri mu gushikana 100k views mze baba ngira uzoca tubwira ati ebana maze kura twara champagne Floks twingiye sasa mu gikorwa cyangenje uno munsi cyane atumye ndana kurondera uruka gusohora EP ya live EP akaba arimo indirimbo zigiye zitandukanye imbere yuko iyo EP tuvuga ko ibintu byinshi hari indirimbo nakunze wizire sheri wanje bro urakubali kwanza ni inspire kuri noze kabisa Africa Nova bimeze gute ko turabizi yuko indirimbo usohoye indirimbo y'abandi ari ukungera bisaba kwanza uyisabira uruhusha mugabo just nayisohoye bon ni copyright nkuko bivugwa of course kuko ni evre y'undi muntu kabisa mugabo je nka jewe ndi umuririmbyi biri easy ni kubuko n'ubundi nta bishasha turiko turagira kabisa turiko tubandaniriza kuvyubaza okay so kenshi nkunda kubona abaririmbyi bafise nk'umuririmbyi ashobora gukarira mugenzi wiwe bari mu kazi kamwe kubera yasubiyemo ikintu ciwe novuga yuko haba harimo akantu k'inzigo mugabo ahubwo ni fresh kuko acabona yuko meme na generation y'ubu kabisa ikurikirana gira archive iyazana ya renouvera so ahubwo kuko no kundonderaga biri mu bintu vuga yuko byatumye abantu benshi baci batangura gukompara indirimbo yiwawe ni Africa Nova bakumva ati twumve ko hari ikintu Floks barushije yindi ndirimbo muga tubwirage kumva n'umudiho we koreye kwagira
niyagira agira no yakoze mix na mastering gusa nawe nyene yaragize arrangement kabisa gusa nije natanguye projet kabisa ndifuza rero kwanza kumenya Africa Nova wewe vyaramushikiye niba vyaramushikiye wewe yavyakiye gute bon Africa Nova sinzi ko vyamushikiriye mugabo atukangira bizomushikira kubera atuka ndirimba big je kuri je biri big n'abandi bantu mbona ari iri kiragenda cyane neza sana bro nico gituma mvuze utireka mbandanye promotinga kabisa ngire na video atukangira azomara na remix na remix kuko ni everyday kaya kantu kararyoshye cyane kara dusigaye mu mitima nta kuntu kogenda kakagira samanti je niyo ndirimbo mu EP ya Ufise nubu naje no yikuririmbira je zingene zagenze gamuta nagiye nenge ugura impuzu sasa canca muri shopira bariko barayikubita sima iyi beat naribonye ko nabonye EP bari post sana ku mastati barayishize ko byandi nyine uvuga ati nzoba ndayumviriza cyasanga ngiye gusamarira ama video sanci ahantu ndumva ingene kubita ndavuga no ndafise musimu niyo ndimuro muri ndayumviriza iri muri favori indirimbo nkunda kumviriza asante sana kabisa bro je beat myandika vizuri sana lakini ndashobora ko ari je nayikunze gose muga ndifuza nawe kumenya muri EP yawe hari yindi yitwa ni yitwa gute kameze fresh kameze nka ka beat ka Nigeria Olua okay naka beat kameze fresh bro kuko abagenzi banje benshi ndababwiye kubijanye na EP wawe bakunda kumbwira Olua yes sir sawe nawe Olua nawe bimeze gute ga bro Olua ni hit song kuri je uko ni indirimbo y'inkora mutima kabisa indirimbo iri real kabisa indirimbo ivuga ukuri kuri jewe ivuga uko tubayeho like ko umuntu abantu benshi tubayeho sinzi kabisa mugabo benshi yantuka nk'ibice 90 kwijana tubayeho ni bijyanye n'abaririmvyi ni life no gupambana kabisa mateso rini hustle iducishirizeko life ni somo did it serious if you want to it's bigusaba kubira joto kabisa muri ubu buzima eka ntavyo gufyina baby dongo komeza unyihanganire aswe one day baby bizofata umurongo ariko I'm sorry ntukampore money no Oluwa fashana njendo nk'abandi ubona kunza datwagwa n'abandi Oluwa fasha ndeke kwitwa umubandi koko bo buzima butuma dukora ububandi Oluwa fashana mama renka biyo binkore nkagila on the beat on dancing na Hennessy mama tell me waiting slowly we komeza tugusenga imana itakurinda wali mama bagende bayikurikirane babandani bizari impamvu ndakubwiye ukaririmbe abantu benshi turazi yuko baririmbyi benshi hari abo usanga atari amajwi y'iwabo nko kumureka aradukurikirana asike kama Genie G Floks okay jewe kabisa okay G Floks ndashaka muri rya EP yawe nyene turacaye muri EP yawe nitujya kure nubwo nzakubaza utundi twazo nateguye kabisa muri EP yawe nshaka umbwire indirimbo imwe impamvu barayisohoye Oluwa watubwiye ni lifestyle abantu tubayemo ubuzima tubayemo na ijya wizire na nyene uraza kwinsigurira neza no gutamaye umuco wayo ngira ko nta ribi shaka utubwire muri rya EP yawe indirimbo zose ico wagira ufatira ko kugira ngo ushobore kuzandika imwe bon Oluwa navuze okay tukatugenda wizire kabisa wizire ni indirimbo y'urukundo indirimbo y'abakundana indirimbo novuga y'ubugeni ya wedding kubera iganira ibintu cyane cyane byo kubaka so nico tubabwiye ko ari life EP yanje completa ubuzima kubera rimwe ibintu umuntu acamo kandi naho utaburi kurabicamo ubunyene mugabo uzobicamo muri kazoza kabisa wizire rero ni nko novuga uti niyo ihereza zose kuko antuka mariage tuzozigira twese tuzozigira so hari yindi nayo yitwa mama nayo ni aba mama kabisa uyumvise direct ucyuvyuvuga cyo kuvuga uti why kweki wayise mama kubera iganira irahoza ikongera ikahumuriza abantu b'abavyeyi mu bintu bacamwo kabisa yaba amagogwa yabibiki twese turaca mu bisanga mugabo urumva aba mama nabo bara ntibiryoshe kubabona umuhungu basi no vuga uti wowe mbwiye uti timbwiye uti mu bisanga bashobora kubwira uti bro pambara mugabo mu mama urabibona kabisa kuntu ngene
ari abantu b'ikigongwe bafite umutima uri big kabisa je irya ndirimbo kwari kubahumuriza kubaha mpore kubabwira ko ibintu byose naho biriko biragenda nabi kabisa bizogenda bigenda neza tu ari past time tugende ku yindi nayo yindi nayo ni crazy for you crazy for you nange niganira ku rukundo kuntu wasariye umukobwa like nyene mukunda umva on drag tous là kabisa turakunda kandi turanadiraga twese yeah nico gituma so hama iyindi nayo yitwa ce soir ce soir ni indirimbo nayo nyene iganira ku bintu by'urukundo mugabo biri un peu piquant urabona ibintu biri bad kabisa yeah iyo nayo nyene ni ibintu byo kuryoherwa ce soir nyene ikirori like kabisa nyene ki vibe so urumva byose birakompleta ya life kuko ni ibintu nyene ducamwo yeah utari kurapambana uri kumwe na famille kabisa utari kumwe na famille uri kumwe n'umukunzi utari kumwe n'umukunzi uri kumwe n'abajama utari kumwe n'abajama uburiko ura like ibyo byose uri kuragira gusa biri muri zya ndirimbo nyene kabisa so nce bituma na isi life EP nongera shiramwe n'indirimbo zimeze nka episode kugira kabisa umuntu yumvirije ya mbere yumvirize ikurikirana yumvumengo mugabo nihenze nta featuring yo birimo oya nta featuring why tagizemo collab niko twabishatse kubera ama featuring bro aragoye kuri je waragoye kubera bivanye n'umu artist kuntu usanga wewe management y'ibimeze kabisa ugasanga n'undi bimeze uku kabisa urumva zirahari sindavyanse mugabo urumva bisaba ko zoza ziri big yose ntitwashimye kuzisohora kugira mugazi zirahari yeah of course kabisa zirahari nyinshi okay ama Floks la fois passée twarabonye umuririmbyi mugenzi wawe Lino G arenga kuvyo yari yavuze mu ndirimbo ati nta legend ifukamira ninja muga byarabaye yarafukamiye umukobwa Floks kuko haravuzwe amajambo atari make bavuga ati Lino G eske wowe ni waririmbye nta legend ifukamira ninja muga turabona wowe ni ubaye mu wa mbere ubikoze ivyo bintu Floks wowe ubije bintu wabivuze ko je nakubwiye aho twoca tuja muri life EP kabisa kuko cha tuja muri wizire kuko ari ahantu bitangura turi aba bad turi biki twigira aba gangster urumva mugabo nta mutima urumva bad man aho yaragira love kabisa hari gihe ushika muri uwo mwanya ukaronka umuntu mwumvikana kabisa ukaronka umuntu uvuga uti uyu muntu turafise ivyumviro bimwe tufise amatarget amwe kabisa turashobora kugubaka rukaguma so nico gituma nta gitangaje na kimwe bro kabisa kubera impamvu nakubajije numwe mu bantu bavuga yuko niwe yaririmbye iyo ndirimbo kandi niwe yaciye akorera contre ivyo yaririmbye muri iyo ndirimbo urashobora gusanga mu rugya mwanya yarafise bijya vyumviro byo kudapfukamira ninja mugubu aheruka kuduha ingoma nshasha deep ndirimbo iryoshe cyane kabisa bro ifise n'ama views menshi kabisa weje ama kwa views bamwaje je yarangyohe sana irumvikana muri zijya ndirimbo muri EP yawe ya live nta muririmbyi yagusavye yoba yaragusavye ati Floks ndifuza yuko twogira featuring dukore collab remix y'indirimbo imwe muri zijya EP zawo Paul mama ntabo mugabo Paul mama ntabo muri life EP ntabo kabisa ntabo kabisa kujyanye nayikoze ndi je nyene staronka aba artists bashobora kumbwira uti dukore remix kabisa mugabo nivyaba ngombwa ni naronka ayo mahigwe ni fresh nzobona ibintu ndabatanga Floks yarakantu bavuga ati ngo nakumuryango ati gute na Petit Frère wanabonye nawe nyine asanzwe yari umuririmbi Flokid sasa bimeze gute nibibateranya kubera rukungene umatse kubona Petit Frère nawe agiye muri ivyo bintu urashobora gusanga ati petit naye atakuye mu game sasa bikwaye ibene bitube urumufashaho ivyo bintu ni vy'ababono kubera bro je gute no giririsha uwundi nani isani yundi muntu gute noja kuyiririra kandi na MC wanje je rero Flokid turafashanya sana kabisa aramfasha sana turafashanya kwandika turafashanya kucreate bro waremtanyemeje mwaranyemeje uzi impamvu mugofashanya ati nakaboro kanani ati rabugerageze nawe kosore kubera ikirega nawe no artist naribonye indirimbo yiwe ndanafise nawe nyine muri telefone ongereza
ongereza ahubwo wamutse ahubwo wowe ujihageze hari akabiti mwakubise sweet fanta dialo ka David Gakova yego none wae nindaze kije chubiko kaya gaboro kararyoshe man kajya ndafise umujama wanje abafana gakunda ko niwe yatumye ndagakunda nagiye gumya akavuze sana je nkunda kumupropose gukora ibintu nkabijya kabisa mugabo kubera twama turi kumwe kenshi kwa tuba turi kumwe kandi kenshi turi kumwe tuba turaririmba so umva rero hacaza utuntu tudu creation gusa kenshi nigiye nkunda kumubwira uti bati kuri iki kintu kuko abantu benshi baba bafise ama management hoho management nawe bivuga kwiki kuko ari gice usanga mu bikoze management zitabimenye nimba muba mufise ama management wabo bivuga kwiki none bivuga kwiki nyine ahubwo yari aho gica yamini kavuga uti muriko murakora ubwo subira none management nkawe ayaburi management nkawe wacubigenza gute ubonye aba artiste bagize ibintu nkabi ambo ça dépend na contre hari gusanga muri contract abavyemera nimwe yobuze umu artiste gupostinga content kandi numva uko mumuririmba ivy'abandi none ivy'abandi none gute sidabitahura ivy'abandi rega ntibibujijwe none tweho ntihari abaririmba ivy'iwacu cyo tubabuza ntibavuze imiziki yacu mu babara akunze yo nyishu so Floks ni nuze uronse content urayikubita kandi urumva ko nawe kakuryoheye kandi ari sana bro en plus twaragerageje nka jewe naragerageje no guhindura sinaririmbye verse ya Davido kabisa yari voice wawe nyene mugabo birafasha bikumvi bigatuma wumva ko mu artist kabisa like nka uya December horakora sinzi ko rubibona December uramuzi nkaje ntazi December ibiti wabunya ndamukeneye ariwe kunipigia kanyimbo ivuga ati unataka nini warakabonye kaka video karanyishe fo kandi rero tujya tuboro turagufasha sana ku ahubwo ndifuza uzomumbarize ko je birashobora kungora kumushikira ashahuriraho curondera umuntu witwa Stefane DJ Ambitious baririgwana fo avuba nawe ifuka ndamurondera ko ico kibazo ndafise manager yo kubera jewe ntaco no gufasha kwe kabisa wallahi ndabwire na nimero yiwe nimero yo no iguha kabisa antari bindaza kwironka ubwana manager yo acha mubirekebisha okay Floks yes nko ku bantu bifuza Floks kumenya Floks n'umuntu yagiye muri music mugabo abantu benshi baja muri music bafise nka message baba bashaka gutanga Floks numwe mu bantu bashaka gutanga message yihe ku bantu bakunzi biwiwe ku bakunzi ba music icyambere ni peace and love kabisa je ndo umuntu aririmba ku bintu bijanye n'amahoro n'urukundo jewe message yanje ntanga nkunda gutanga kenshi no guhuza abantu niyo target yanje guhuza abantu biciye mu muziki kumvikanisha abantu biciye mu muziki bachilinge bumviriza umuziki baryoherwe niyo passion yanje ntakindi nukurondera life ijya wiyizire halo challenge mwadukubise na and breezy Mr 25 ijya challenge ninde yayiteguye and breezy bro and breezy the breezy kuko baririmvyi benshi tubabwiye ati janga utambe nk'indirimbo yiwe ntibabishobora usanga umengo babije like tubona Floks amepiga pale wiyizire ka dance ni dancer my G yibagiye muri TBA mzee warawiti dance kasema ka video gusa byara ningenda ka downloading ko nafise na connection mbi kabisa gusa tunye naragakunze ngene kari kameze takusendia cyane okay Floks ndifuza kumenya Floks kuko ikibazo ndakunda kwibaza kesha baririmbyi bakagikwepa Floks iyo bari mu rukundo nimba ari mu rukundo ashobora kutubwira umukunzi bari kumwe nimba atari mu rukundo aheruka mu rukundo ryari iyo je kweri wallahi ico kibazo kimbajije umwanya mubi kubera mperuka kuruvamwo kweri uruka kuruvamwo mperuka kuruvamwo kweri aho nta kindi norenza warahebye oya sinabihevye kubera ambo warahebwe canke warahevye ni wamuhevye cyane yaguhevye basha ndabisigure gute kubera wo cumengo sinje mu rumengo nta nico bimaze gusa tutwarahebanye tu mwarahebanye mwarabwiranye ne duhewe ya mugategezwa kuba rumwe yahevye wundi yakubwiye ati gabo ntimushobora guhebana ngo mwagende ngo hama ngo wundi ngo agende of course muteza uvyumvikanirako kabisa nyene vyagenze nabi kuntu kuko nyene vyama vyabaye kabisa hama turaja turafata ingingo tiwe basti mwari mupfuye ikigaji ko bakobwa benshi kuko akaroro nka Medi numvise histoire bamuvuga ko bavuga yuko impamvu atakiririmba ni itegeko ry'umugore
Washobora kuba yaragwaye itegeko hebe music mugana akambwira ati siwezi music ndwerani ngwapi kwe byabivuye kugiga atarakabanga nta vy'amategeko twahanye ahubwo tu numwe wese yabibonye uko abibona avuga ati je ngizuku vyoba vyiza nanje mvuga ati nanje ngizuku vyoba vyiza so nkuko rero twese kwisi urana wazananye n'uwundi muto mwe wese wazananye n'uwundi kila mtu na byake so je rero nkanje kukuntu ntahura abantu bo rirashobora kuba ariko saganje I don't know kuko umuntu wese yamafise motive ziwe nico gituma ntari ngaho gira ngo nishigikire ko abantu bavuga uti keneye kumva version y'urya nawe urabibona nico gituma rero vyarahagaze tu okay reka dufatire kuri ivyo nta matongo twapfuye ntaki kabeza Floks je ni umuntu nkunda guchallenginga abantu ndababaza nk'ikintu nk'ibintu bibiri ugatoramo ikintu kimwe dufise platform zibiri Instagram tukagira na dufate TikTok nihe platform muri izo zibiri umaze gukura y'umwana umaze kudraga y'umwana gukura y'umwana basi genre umwana cica mbere mutajewe ama platform ndandikira abantu mugabo si kenshi jewe sindi interesse sana ku basto kandi ntavyo bokwemera abantu mugabo nivyo ni mu vyemera je ndakunda umuziki sana kuruta ibindi byose bon na motif irimwo mu bintu vyatumye duhebara n'umusto twahorana birimwo kuko ndi busy umwanya wose so urumva rero gusa je ahubwo ari kumbaza uti ahantu ukunda cyane ukunda gukoresha gose ni Instagram so antuka nimba maze kumukura ahantu muri izo platform zibiri ho bari Instagram kuko niho nkunda cyane guchatting kabisa tuvuge ko ari na platform igufasha gupromotinga music yawe cyane gose ni nayo platform yanje apa mvuze Facebook na za YouTube havuye YouTube acakurikira Instagram kuko niho mfise abantu barabe ibintu vyanje cyane kabisa okay Floks reka tuje kuyindi dufise Lino G tukagira na D1 bagusabye bose collabo ninde uhamahigwe yo gukorana igisasu nawe no baha bose canda bashiramwe bose ari babiri muri song imwe ibatero ko niyo song yo biri big crazy bro ahubwo ndivyo ndabikeneye man bakeneye bose ari babiri ndakuvugiye abantu rero wifuza kukankatira tubataginge kuri Instagram babwira uti featuring yanyu babiri urayikeneye ari babiri okay dufise amafaranga y'umuntu umwe muri abo babiri ninde uhamahigwe gukorana igisasu nawe bro uri kurantega uri cyangwa ushaka kumbaza uti wari kumbaza uti Lino G na D1 wemera nde canke ukunda nde kurusha uwundi ntaribi mugaba duspose abonetse nko mu boss akubwiye ati hari amafaranga hari dushaka yuko ukorana n'umwe muri abo babiri numwe my J kweri aya nakibazo ugira ngo ntaribi urumva byo vana na kind ya music tuba dushaka gukorana kabisa kubera man je abarimvyi na bidondo twokorana bidondo twokorana mugabo kwa je nkanje no mu producer iyo beat antuka basi twoyifatira umwanya ku buryo jewe mba satisfait nawe akaba satisfait kubera hari ukuntu tudasangiye ama vibe urana nanje vibe ndirimbamwo kabisa urana D1 vibe aririmbamwo urumva ndirimbanye na D1 kabisa twokumvikana tugakora beat kuko nawe twokorana bigakunda mugabo nka Lino G byoba fast sana kubera i vibe yiwe ni wanje kabisa it's like the same nko muri life biraririmba ukuntu ari bad the way ari urumva ni bya nyene umengo biri muri ga side nanje ndimwo yumengo ni afro urabibona so urumva Lino G wewe byoba fast kabisa iyo ndirimbo yonyaruka sana kabisa na D1 yonyaruka mugabo urumva Lino G urumva byonyaruka sana okay Floks reka dufatire ryari haragashimwe batanze super beat bakariko gaganirwa abantu benshi yari Kirikuna Alvera Muhimbare Alvera Muhimbare nibo bantu baha amahigwe abo babiri bavuga ati umwe muri abategetswe gatwara nubwo Kirikuwe baragatahukanye ndifuza kumenya Floks yari ku ruhande rwa my G Kiriku ni mainiga yangu bro lazima Kiriku abwo shout out to him bana Kiriku atanipa lift bro ni jamaa yangu
kose kwakira je navotinze kiri ku mutani we mujama wanje nawe warayimuhaye ijwi nari kumubanira none kabisa ahanihe none ahanihe yes okay Floks mbega bash kumenga ibibazo biramerenya ariko ntaribi baza uno munsi nari nakwiteguriye ari utubazo mba nateguye ngaha mugana vuze tirika mbanze ndatwikawusha yego ara kandi kabazo nifuza kukubaza Floks abantu benshi iyo tuko turasohora ikintu usanga dufitanye amabeef n'abantu bagiye batandukanye bivanye n'iterambere ry'iwacu Floks ntabantu baba bakugirisha ari muri music yo nibo bura bro kubera urekanye n'umuziki abantu ushobora kugirisha ari kubera umusto bashobora kugirisha ari kubera wambaye bien uburetse n'ivyo by'umuziki gusa ivyo birazwi birahari na benshi barabivuga uti none kubera iki woririmba neza muga tutakubora mu bintu byinshi gusa ivyo nta mwanya nobiha kubera ushobora gusanga abo bandi bantu kuko n'umuntu iyo atagukunze haba hari impamvu atagukunze urumva ni droit yiwe so gusa ivyo ntibishobora kubura birahari ntaho tutari ngaho gira tubidondagure ngo tuvuge ngo naka gusa ni life birahari Floks iyo uriko urasohora nk'indirimbo akenshi ubufatira kuki niko ndasohora indirimbo akenshi aba musician kenshi netwe turasohora indirimbo hari indirimbo yizana parazari hari akajambo gashobora kuza karyoshe kakakuza muri mind kabisa ugasanga uka melody karakugururiye kukora iyo ndirimbo yose uravyumva kabisa n'indi we ushobora gutora urupapuro ukandika ukavuga uti jengira nandike kuri sije muga n'indi ndirimbo izatana sije wari wanditse bivanye ni vibe wari uri mutuye n'izindi baguhutitora zanditse amana ukaririmba Floks apare kumviriza indirimbo ziwawe n'undi muririmbyi kunda kumviriza indirimbo ziwe undi muririmbyi kunda kumviriza indirimbo ziwe cyane gose ndakunda kumviriza indirimbo za Wizkid cyane Wizkid why because it's king of Afrobeat bro arazi kuririmba man kandi afite amateka menshi so ndamukunda kabisa it's like my idol akaririmbo ka ukunda ka Wizkid I say me ejuweleba they know my story from all those studio I've been hustle to work be ejuweleba akadaga kudasara amaji kavugi life nako nyene rumva kabisa niwe muririmbyi ufise indoto zo gukorana nawe indoto zo gukorana ubu nyene meje kuririmba gusa bizongora cyane nk'ubu like cinda kunda aba legend sana aba legend kuko abagenzi bo twama turi kumwe kuko ni byinshi sana nuko bitarasohoka aba legend baba ariko baranigiye aba legend nibo dukeneye kubera bro baratwenspire sana iyo ba Fizo ba Sadbi kabisa ba Dabo rero naba kunze naba Africa Nova urumva abo bantu bose basi ba Martis twanga badutanguriye je kuri je was Floks ndosha amahigwe yo gukorana nabo kuko je nakuze nibo banteye intege nakuze ndababona ku ma TV urumva tukavyonyohera sana kuko Floks biramaze gushika mugapanga beat n'umuririmbyi nka collabo y'indirimbo yayo yose ama bigafa ugasanga ni mupfuye nyene utuntu dukeya ugasanga ari gushika gupropose bemeye ibintu nk'ivyo ntibirashika gusa ahubwo hariyo muririmbyi vyatswe gusa twapostinze hari muririmbyi twa Berry Music tumaze kugira featuring na Understand kabisa niho higeze kuba kantu indirimbo murayifitanye na Berry Music about amasezerano y'ibiki mugabo navyo byaratunganije after birahera mugabo jewe nkoze featuring n'umuntu dutegerezwa kuyihurizako kabisa simbone kuntu tutobihurizako umva dutegerezwa gufata umwanya kwiyehama kintu gihereye ko tuba twahuye turi sire yo kuzageza kugenda fresh ninde muririmbyi mwahurira muri studio akagutera ubwoka bwa ati vraiment bivaye n'ingene yandika ndabona umwandiko yo kwandika wojugumiza sana abafanzi je ntabwo babintera kubera deje tuba turi muri competition ahubwo urazi nk'umuririmbyi aza afishoide so umuririmbyi mwiza kandi uwo muririmbyi aba ariko aba yagufikirinze kugira kumara amazi so umuririmbyi bro abaririmbyi ni equipe gusohora indirimbo ni equipe si wumvise ko mugenzi wawe ikintu cyo kitagenda bien uramukebura ukamubwira uti bro aha hantu
sindi satisfait kuko urabyumva bro tuba turi muri vibe imwe umva tezwa kuja muri vibe imwe urumva ahubwo urazi ico kintu uvuze kenshi abafana nibo bakunda kuvuga uti je nemeye ahahana yego mugabo twabaririmvyi bro tuba twumva yuko ibintu byose bimeze fresh kandi kugira bavuga ko wambaye kireza atamenya ko cira je shaka kurimba nk'ibintu ngo numve ngo biraryoshe kurusha ivyo twaririmbaye no nteza wumva uti bro your verse is crazy nawe avuga uti verse yawe ahubwo irarenze urabibona gusa kubera haba ari esprit d'équipe kabisa nta bwoba bro kuko hariyo n'abantu benshi bamaze kuza bafise amateka ba K the Great turakorana urumva turakorana kubera nawe arenza kuhamagara nuko ababona uti the guy is talented kabisa antuka aratahura ivyo turi murumva nawe aca yisanta free naho abakurenze mugabo akavuga uti turi mu kazi kamwe urumva kugira ntugire ubwoba ngo atangure ibintu by'imigagaro kuko hajya kenshi umuntu mutinya bivanye uvuga uti umuntu arafise agaciro runaka ntashaka kunganiriza uvuga uti the guy ararenze urabibona mugabo abaye free nawe uraba free ukavuga uti hakumbe umuje yamaze gushika umuririmbyi akakujya nka showbiz man je ivyo bintu nibirashikira mugabo kweri ndavyumva mugabo n'ubundi uri umushowbiz umuririmbyi nkawe sasera kwa kabisa imaziki Floks abafana bo ntibakwidogera ati Floks n'umuntu atayagana abafana iki ibintu nk'ivyo abafana bro je nakubwiye kweri abafana je ukunda bayagisha kweri sindi umuntu akunda kuvuga cyane kubanzi mugabo je abafana banje kurunda ndabaganiriza biciye mu muziki like niko ndabikora mugabo sinzi ubundi buryo baba bavyifuza mugana aho barashobora kuza barandika mu makomantire kugira ndabimenye Floks ico kiruvuze cyo kwandika kiri mu menga ari kibazo no kubaza kuko baririmbyi n'abantu kenshi mufise abantu babakunda abakobwa amplis dosa wewe rero wewe uri indirimbo z'urukundo jewe bana abakobwa usanga wanashima je nkundwa n'abahungu cyane ndakubujije sinavyibaza nuko nayikwereka dashboard yanje muto jewe numvirizwa n'abahungu cyane ndazi biramaze gushika abakobwa bakwandikira Floks ndagukunda iki ibintu nk'ivyo byatangwe kuva ntaratangura no kuririmba kuva kera wamye uri secret de fille bon and the handsome and the handsome ngwe biraba byarabaye bro yego okay Floks sinshimye yuko ikiganiro cyote bakora ikiganiro kibaye kimaze kuba kirekire abantu bashobora kurambirwa ko abantu bubu bararambiwe ndifuje yuko wobwira nk'abakunzi ba Step Media nimba bo basezera mu ndirimbo nimba ikisinzi ngene bo bigenza mu buryo bwe ni umwanya wawe rero akajambo kanyu wobwira nk'abakunzi ba Step Media ko dukurikirana Step Media kabisa abakunzi kwanza bacu turabakunda kwanza na Floks ngaha hama Step Media nayo mubandanye mukurikirana na Floks kabisa hama next time tuzogaruka kandi ngaha Floks sijya mbere sijya nyuma mumbonye kabisa keep subscribe kuri YouTube yacu Step Floks kabisa bomba clad pull up ce soir c'est entre toi et moi ce soir Floks Floks yes sir tuzotangura kubona ku mashusho nk'abandi nawe ryari bro je show ndazigira hariyo na show mperuka kugira kuri Izuba Fest kabisa show ndazigije ku antuka ubu nta mashow ndiko ndaronka mugabo aba ni bantumira muzombona kuko kabisa ubu ndafise playlist antuka ubu ni fresh kwa ntoja muri babaririmbyi uririmba indirimbo zitatu bacha buri uno teramisha baronka 30 minutes kabisa Floks masikia ko tayari abantu muko muradukurikirana bana nari kumwe na Floks big up Floks yes sir abakunzi ba Step Media nibatwandikira ati turakene Floks azagaruke ntuzatugora my G oya sinzobagora bro ni waundi nyene muzi umwe yareremba mu rukundo ni babiri please girl come closer ngwa masakunda yes inzogaruka bro nzoguma ndi waundi nyene ni rwa rukundo nyene bro ari ikintu kijanye n'akazi gute no kwa
Yes yari Floks mwariko muramubona ku masanamu ya Step Media aduhaye show aduhaye vibe atubwiye yuko ibikorwa biracahari so kuri wowe umaze kugira subscribe turagushimiye cyane Floks kuri wowe matsi umukunzi wa Floks ziba byizubaye n'umukunzi wa Step Media kuri wowe umukunzi wa Step Media ziba byizubaye umukunzi wa Floks kuko byodufasha nawe bikamufasha kuno gufashana na collabo ni collabo ebana yari Floks kuri wowe kuradukurikirana uri mu bihugu bitandukanye Arabia Tazini Suisse mu bihugu makontinent agiye atandukanye za Europe America hose kuri amaze kugira subscribe merci sana urumwe mu bantu botuma dukora sana Step Media nababwiye hari kubwanyu kubwa benshi tuzora tubazanira abarinzi bagiye batandukanye ikiganiro gikurikira ndabemere ko nzubazanira December kuko navuga yuko twari kumwe n'umwe mu gwaruka rumeze nkawe aracari muto ni Floks so kintu kimenda gusaba baki na mimi mtafurahi sana